Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe kaze ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nonyemerere nkuhe kaze ntanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ya kure ndagukengurukiye cane ntanakwipfuriza kugira umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure bikagushikako mu ba mbere kandi ku gihe. Aka gafoto muriko murabona ni aka Colonel Jules Ndihokubwayo na General de Brigade Evariste Ndayishimiye bakiri mu kiroberi ca CNDD FDD. Aba ni abagenzi ba kera cane kuva ku rugamba. Bose bava muri komine Giheta mu ntara ya Gitega bakaba bava ku gatumba kamwe, hari n'abavuga kandi ko bafitaniye ubucuti bwa hafi mu muryango. Umwe ubu ni umukuru w'igihugu yavuye mu gisirikare afise ipete rya General Major, uwundi niwe agendanira umukuru w'igihugu Chef du Protocole d'Etat, akaba aherutse kwambikwa ipete rya General de Brigade. Abazi Jules Ndihokubwayo ku rugamba bamuvuga nk'umusirikare yarinda cane hatagira ikinya co kwica. Bamwe ico gihe bamwita umuyangayanga bafatiye ku kungene yarabangukiye kwica hatakinya. Jules Ndihokubwayo ni umusirikare yahatswe kwicwa mu butegetsi bwa Nkurunziza. Jules Ndihokubwayo ni umusirikare atari yorohewe ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza naho yari yazananye muri CNDD FDD. Ipete rya Koloneli yarimaze ko imyaka irenga 16, abo bazananye bo ku rugero rwiwe bose baragizwe abajenerale ariko Jules Ndihokubwayo bararimwima. Perezida Nkurunziza yaronka amahoro hari uko yumvise ko Jules Ndihokubwayo hari hanze y'igihugu, ari nayo mpamvu imyaka myinshi yamugumiza mu bikorwa vyo hanze akaronka amahera menshi ariko akaba hanze kandi akabura ipete. Muri Nzero 2016 umuhari Forebu wa General Godefroid Niyombare waratangaje ko Colonel Jules Ndihokubwayo hari warongoye ibiro bikuru vy'igisirikare ca Forebu. Ariko bukeye General Jules Ndihokubwayo yarabeshuje ayo makuru. Amasoko yacu akaba avuga ko ari impanuro yahawe na General Major Evariste Ndayishimiye. Mu minsi yakurikiye ubuzima bwa Jules Ndihokubwayo bwoba bwarabangamiwe abaho kuri hanjye kubera hari bamwe mu iperereza rya Nkurunziza boba bari bahawe mw'ibanga itegeko ryo kugandagura iyo ntwazangabo. Ni umwizigirwa kandi wa Ndayishimiye. Aho Perezida Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, Colonel Jules Ndihokubwayo hari mu ba mbere bagenywe mu bakorana n'umukuru w'igihugu. Yabanje kuba icegera c'uwugendanira umukuru w'igihugu, mu nyuma arahava haraba Bwegu, muri ayo mabanga hasubiriye Zephyrin Maniratunga. Ababizi bavuga ko Colonel Jules Ndihokubwayo yagize uruhara rukomeye mu ikurwa be n'ifatwa rya General Guillaume Bunyoni yari yahindutse umukeba akomeye wa Perezida Ndayishimiye. Amatwi adusumira avuga ko iyo Angelina Ndayishimiye atamama, iyo kandi bitamenyekana kare ko yafashwe, ubuzima bwa Bunyoni bwarashobora kubangamirwa amaze gufatwa. Muri kino gihe Perezida Ndayishimiye hageze aho yinuba abategetsi bo hejuru nka bose, aho atazi uwo bari kumwe vy'ukuri n'uwumuhenda. Umwizigirwa akomeye asigaranye ni General Jules Ndihokubwayo. General Jules Ndihokubwayo kandi ategurirwa amabanga akomeye. Kuwa mbere z'ukwezi kw'indwi 2023 Jules Ndihokubwayo yarambitswe ipete rya General de Brigade maze arahava mu karenganyo yaramazemwo imyaka myinshi cane. Ariko iryo pete ryatumye abategetsi batari bake buzura ubwoba kubera batazi amabanga Jules Ndihokubwayo ashobora guhabwa. Hari abategetsi babiri bacurwa muri kino gihe ko ashobora kubasubirira. Uwa mbere ni General Prime Niyongabo harongoye igisirikare, yahora hari mu bizigirwa ba Ndayishimiye ariko imigenderanire isa n'iyatosekajwe n'ubusuma Prime Niyongabo avugwamwo mu gisirikare.
uwundi acurwa ni General Major Ildefonse Habarurema arongoye urwego rukuru rw'iperereza benshi bita documentation SNL. Amatwi adusumira General de Brigade Jules Ndihokubwayo arashobora guhabwa kimwe muri ivyo bibanza mu minsi iri imbere kugira abandanye gucungera ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Naho kwizerwa n'umukuru w'igihugu biryoshe, Jules Ndihokubwayo n'umwe mu bacunzwe cane n'abansi ba Ndayishimiye binyegeje mu butegetsi. Naho atari mu mabanga ajanye n'inzego z'umutekano, tubibutse ko muri Ndondeza izina rya Jules Ndihokubwayo ryavuzwe mu banyuruje umudandaza Christian Ndizeye batazira Bareze yajanywe n'iperereza rya gisirikare muri Mukakaro 2021. Bareze yari umunywanyi wa CNDD FDD kandi yanakorana n'iperereza ry'u Burundi, akaba yaranyurujwe hazira isoko ryo kugurisha ivyuma bishaje vya Regideso. Isoko ryari rifise agaciro k'umuriyaridi n'imiliyoni 200 y'amarundi. Amasoko yacu akaba avuga ko Jules Ndihokubwayo yari asanganywe isoko ryo gushora ivyuma bishaje kw'ishirahamwe risanzwe rikorera mu Burundi, mu gihe Bareze we na bagenzi we bari bashoye ivyo vyuma mu Buganda. Bagenzi, ubutegetsi bubamwo amabanga menshi n'intambara nyinshi umunyagihugu mutoya atigera amenya. Uwomenya umwaka n'ikibanza kano gafoto kafatiwemwo yobidusangiza. Nayo kandi mbega amapete y'abajenerali asumbana gute mu Burundi? Kimwe mu bibazo mumbaza kenshi kuri runo rubuga ni ingene amapete y'abasirikare asumbana. Nobanza nkabibutsa ko abasirikare bagabuye mu mirwi itatu mikuru. Umurwi wa mbere ni urwego rw'abasoda bato bahoze bitwa mu gifaransa homme de troupe, ubu bavuga homme de rang. Urwego rw'ibisongerezi vy'intwazangabo sous-officier ndetse n'urwego rw'intwazangabo officier. Tugiye mu rwego rw'intwazangabo gusa, naho nyene hariyo iyindi mirwi itatu: officier subalterne, officier supérieur ndetse na officier généraux. Uyu munsi tubaha ubusumbasumbane bw'amapete y'intwazangabo zigeze mu rugero rw'abajenerali officier généraux. Mukurikiye amafoto ya Prime Niyongabo murabona uko amapete yiwe yagiye arahinduka kuva yinjiye muri urwo rwego. Iyo bambaye impuzu z'iminsi mikuru amapete ni ayo mubona, amapete nayo mubona atukura aho kw'ikoti. Ku zindi mpuzu amapete ayambara ku rutugu, hashobora gutukura canke agasa n'urwatsi rubisi, mu gihe inyenyeri n'utundi tumenyetso turiko two dusayangana nk'inzahabu. Mukurikiye ivyo biharuro murabona amapete yagiye araronka. Ikintu ca mbere cerekana ko hari mu murwi w'abajenerali n'utwo turongo tubiri munsi y'inyenyeri. Abandi tuzobona ko bambaye akarongo kamwe canke bakaba badafise na kamwe. Ipete aherako ni General de Brigade, urunyenyeri rumwe n'uturongo tubiri munsi. Ubugira kabiri mu nyuma yabaye General Majoro, inyenyeri zibiri n'uturongo tubiri munsi. Ubugira gatatu inyuma yaho nyene yabaye Lieutenant General, inyenyeri zitatu n'uturongo tubiri munsi. Ubugira kane muri kino gihe nyene yabaye General, ni inyenyeri zine n'uturongo tubiri munsi. Ndizeye ko kuva uno munsi rero hatawuzosubira kumbaza ingene ba General basumbana. Amapete akunda kugora abantu uko asumbana ni General Majoro na Lieutenant General. Kubera Majoro asanzwe asumba Lieutenant, hari abibaza ko Lieutenant General ariwe muto. Sivyo, General Majoro niwe muto. Hanyuma tuzobona amapete y'intwazangabo zo ku rugero rwa officier supérieur. Ese hari ico wungutse muri iyo nkuru? Hari akabazo usigaranye kajanye n'amapete y'abajenerali mu gisirikare c'u Burundi? Utwandikire. Hari akabazo rero kagumye kabazwa n'abantu bumvise iyi nkuru. Mbega hejuru ya General w'inyenyeri zine benshi bita General Furu, hoba hariyo irindi pete? Mu Burundi twoba dufise Marechal. Mu mategeko agenga igisirikare c'u Burundi, ipete risumba ayandi yose ni General. Bamwe numvise bamwita General Furu. Ako Furu ni akajambo k'icongereza gasigura ko hari General yuzuye. Mu mategeko iryo pete ryitwa General hatakindi congeweko. Mu gisirikare c'u Burundi gushika ubu iryo pete rifiswe na Prime Niyongabo wenyene. Mu gipolisi rirafise iryo ribangabanywe ryitwa General de Police, naho rifiswe na Alain Guillaume Bunyoni wenyene. Mu Burundi ipete rya Marechal ntiribaho.
mu bihugu bitari bike Marshal si ipete ahubwo ni iteka rihabwa umujenerali yakoreye igihugu ciwe ibintu by'ubutwari bukomeye nko kurongora intambara ukayitsinda henshi iryo pete ryemezwa n'inama nshingamateka mu Burundi hoho nta tegeko rivuga Marshal ririho ngaha akaba ari naho nsoreje hano makuru neza na neza nsomye ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook ndakwifurije kubandanya uraroranirwa no kubandanya kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone naba ukoresha YouTube y'igifaransa naba ukoresha YouTube y'icongereza urasanga handitse ijambo subscribe uramanuka munsi y'ino video nyene ugenda ufyondeko hama uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mbonesha kure bigushike ko mu ba mbere kandi ku gihe